Ararima ngo nohari muhira. Twararima muguwo yamye ari umunebwe kuva kera. Natinye bini bazaye ko mwazanye na best kandi kuntuka. Iyo kazi kaheze man ndagusanye gaha. Aho baranduye umuceri naho onye nyene kari kaheze. Gusa wani wahereye mu gatondo. Wawe biragusa gutanguye. Afana wese mubona aho nariko ararima hasa n'ahandi vraiment. Kandi muvugana afana ba Steve yaratebura naratebura Nelly nyene umva yarandangeye ariko arakwiyakana vraiment turavuka ntanyihakane ntumije na gusa mani gihumbi uyu naco mufana uwo numwuzukuru ariko munebwe ntava ngaha atahejeje Nelly wumvise numva ngaha atahejeje ndugu yangu chunga ntava ngaha atahejeje STV every story matters. Yes, hello, STV fans, j'espère que vous m'êtes fresh, je m'êtes bon, m'êtes fresh kandi sana. So, mwibaza rero ko ndi hehe canke maze ko ndi mu biki. Ndibaza ahantu mwamunahibuka basi. So naje kuraba Nelly, nari maze imisi ndamurondera maze ko twanye program ndamubwira tuzogende ndaturabi juste tumeze neza khayirima ko ujya mu diaspora atari we atava muri Canada, atava no muri Zambia. Kandi abakujya mu diaspora sanzwe yiba twari twanye mape yo n'umunsi me arankwepa yarankwepye naramubuze ejo naraje ndamubura nahejejo hahise naramubuze cyangwa jenza ngaha kubera no menyere kumutora iyo adresse ndigeze kumera sinzi ahaba khayel macambuga jewe ndaza kuza juste nze kumurondera rero namubonye ariko ararima namu nakore presentation ngaha ahantu mataboneka cyambuga tire kanze ndamubaze wayi yankwepye ho arazi kurima ko mbona ariko banamucungera sinibaza ko azi kurima sha kandi ntariko ranatubona ntiyambonye kimya afana basi byose nko kubamvumbura rega wapi je no vya nkabote itwengere ariko ararima yaravuze ko akazi kaheze gusa ariko andi mugufi ahantu sinzi ntasimba mama yangu ntagwayo nyine ntaco reka nitazanure kibazo nuko gusa telefone yanje avuga mu mazi ukunzi ba STV rengana na kibazo mana yanje Jesus cameraman ahantu wo banara amahoro yes we nimbuza gusimba gute sinzi je gwanje ndahejeje fan uri kurarima vraiment canke wahejeje nimuraheza gute kandi je mbona ibintu ari wanyenye canke bagomba babahembye dusangire basi ntibaraduhemba babahembye mama nawe ibyo mukunzi nkanuko urabesha nukuri turindiriye data buja duhembe none hose mwakoze muri babiri turi babiri nyene oya ni mumi gwera sangapi guhera 6 y'ijoro yo kumugoroba 6 mu gatondo 6 mu gatondo hariya hose gushikino basha gushika itashe zingahe n'amatasha 9 n'inusu none itashe kumwe muharura unuko donc gusa ni hoye bari makenya canke mwakora nk'imisi ibiri oya duhakoze umunsi umwe shamwe kumena naje na nk'ikintu nk'iki nzo ndabahamagara tuba duhakaze niko acabahimbata itasha ni cyatanu donc cyatanu kuguza 9 n'imisi 9,500 mwe muri aba-boss rega nyimbarayo corera yo ayo yose mukore kw'Imana urabinyigisha je nandi ndaza yo Ashobora kugira uko n'ababikuriyemo utabikuriyemo ibintu byoshobora wabikuriyemo nabikuriyemo naje kukuvugisha gatonya ntaco gusa jewe bazamvuka mu mwanga hariya yeka kugira winjira mu nzu gira uku mugitwa mbere mu ntaya imwaro asho hariya nyene niyo mvuka yego numvuka heza twe twivira ahantu bita mu ntuzenya mbe bahita ni mu nyoni sinzi no kuntu bahita ndamubona kumbe mudabarazi kuri Imana hani Nelly haraka situ vutura pass chawara besha wombye akazi kaheze man ndagusanye gaha
aho baranduye umuceri naho onye nyene kari kaheze. gusa ni wahereye mu gatondo wawe biragusa gutanguye afana wese mubona aho nariko ararima hasa n'ahandi vraiment none nyegera kwanza rega ngaho amajwi nariko arashika muri micro nta gusara shiko karimo yatutongeye biterore mu boss Sa muhembwa mahera menshi rega nzonyigisha umwuga vraiment je no fame ba STV nza kuri oye nini mba bahemba 9,500 ku munsi man rega donc mu munsi 30 man ni menshi. hapana menshi gusa unauza gari amakuru imiseroneri Ni sawa gusa. ndakongera akazi none Sha. Umumva mu boss nakorera aho onye ntako umuceri bawugenye. ngo undi wari hajya Acha tubya tube turamurimira ngaha. Turamurimira nyene. no uyu n'umunsi wa kangaza kurima Ubu ari munsi wa gatatu turima. marega mujya menshi cyangwa umunsi wa tagasi eba mariya ku moto nukuri kwimura ni menshi Kweli. none wako twavuga ko tuzaja kurabya mu diaspora nerukaga mu nkwepa je naje ngakwa mbere ndasubira inyuma kwa kabiri je n'uvyo nakuro niyo nakuronka mana sinzi nukuri kwimana Umva rero nuko banarindi mwako kazi kenshi gihe bagenya ibiki ibintu byinshi nyene umva ntari kundonka vuba. none ahaheze mudusha muja gukorera he Shaheze ko sindahabona. Sojya mama murakorana Bajya turakora. ari mwana abana bizisha baratera inkuru iki Umva hageze nko gufungura. none kujya gusujya mama murasa naco mupfana mama wawe Oya ntanaki. for sure Yahanyene. nanzi ko ari mama wawe muriko murakorana Twahuriye hanyene. nanzi ko ari mama wawe yamanutse kwe gusa mujya mu sister naco mupfana kwe Nukuri Sana rero. abana beza vraiment Twahuriye hanyene. nanyo bakakurondereye Burya mu mama ujya wundi wabonye akiri muto niwe yakandangiye nyene avuga ati hari undi wundi mukobwa nyene yashoboye no kurima. umva rero aha nahajya ababosi si bamwe Ababosi si bamwe. je nje kwaza bajyana wataje mufana tugende tuje kurambesha nyimba wakanye mama wawe kazi kawe Kana natinye bini baza ko mwazane na best kandi kuntuka. jenda tukana mwizina rya Kristo ku musoro wa Nazareti jenda tukana je sinukana Nerishahu nibibazo kumburazi kurima nani ega je bizabizi neri kurima Wapi shari harima jewe miri ntubeshe harima ababimenyereye tugari washinga twaje jenda ndabwira abantu je sidujumbura je bujumbura nazo kwihiga ndababeshe twatumaruka nk'amakara n'imifuko y'ibijumbu oya for sure je sidubijumba je abafana ba Steve oya si ivyo naye woza mukira ngo hasi uyo bari imana wowe umeze gute mugani byo kunda hana yanje nariko mvuga mere ko uyu mukobwa mushaka gusa turavukana Nelly uyakana umuntu kandi muvugana abafana ba Steve yaratebura naratebura Nelly nyene umva yarandangiye ariko arakwiyakana vrema ebe turavukana ntanyihakane nevugisha mwamanutse mwese muje kurondera ubuzima mwana umusigo muje uyakana oya aratebura nyene gusa nyene umva umuntu muresha kundusha gusa ni ufise swaga wowe uri mambaye ipana nambaye ikanzu urumva si cyo kimwe none uyu mukobwa nazi kurima kweli arabizi mugasi neza uwo ntavyo nabibonye ndabizi gasita kwa ni mwiza nagukunze nuko uratera inkuru yandi umuhungu navanga ndagwaye idolari rimwe nangahe 2005 ashina kubanga vuma ndagucore muga rero kuri izuba namayacha achaguruka mana yakaji ijana eko nagereze mazi chewe ijana vraiment ijana nawe ntu sha twumve tubaburi bindi oya vraiment franga ijana yishikanwa ko mujota barafu ziriyo tora nta barafu ziriyo umuntu ngusabye ijana franga za barafu cumuha mama nawe urashaka ijana ingo ndaguhe mwe murabana beza mwante inkuru ndi mama wawe ntumijana gusa mani igihumbi uyu naco mupfana uwo ni umwuzukuru Nelly wowe nyenga se yakuzirikana abantu mupfana ikintu baratebura nimuvukana na Nelly turavukana turavukana muremure yandushije uburebure uyu nawe wowe abana n'abazukuru bawe
uwo ni umwuzukuru wanje uriya. Mbaye ici ndoka ici yandara mu vyondo. Niyo Nelly gusa wumvise ntuzi kurima nabibonye. Haje niwe wamufashije mugabo. Namufashije. Wamufashije. Nabibonye uyu Nelly wewe uragona mwijuru nuko. Yo gusa mama mfise amafaranga ijana. Gusa ari je ndaguhaye. Ndarigwa mutima mwiza. Nukuri Imana iguhezagiye nta kundi ko nkenye. Nawe bisubaho byavuye. Ararize bafana basibi baramezagiye nari yakanabi wabo sindamucorera. Wanomuha Nebwe n'umunebwe wo. Numunebwe none Nelly ngaha ntigeze bafasha No gusokoza ivyo bishatsi gusa. muzoce mugurugwe mu bimwe mukora Turayateranira na mama. Gwameri desa genda mugure muhurungu tu. Asha nukwita utamumu. No muso mushatsi ntumurara ko. None muheza gukora gushika sanga. Amanyama uwo mushatsi uramutera amanyama. Cenda bibona niyo mama. Tera amanyama frere. None muheza gukora sanga. Twaduheza saa 9 nkuko tugomba twimukire harya. Hariya harujya mu bihungu. Muje kumufasha. Nelly bugereza kuja kumufasha ntavya we navyuzi yo no mwijuru nuko. Ararima ngo nuhari muhira. Twararima muguwo yamye ari umunebwe kuva kera. Bibi nawe ngo nuko nyene. Asha yamye ari umunebwe nyene kuva kera kwe ntigeze atoye isuka nte twabimwigishije. Harakoze kumwigisha kurima. None mwaje Bujumbura ryari none mwebwe. Yo je nati imyaka. Waje imyaka ko mutare bwaturanje higaba cyane Nelly. Gusa nyene mukora nyene byo kurima. Ego ibinye byo kurima byo batasha nyene aho twese taje niyo tugenda gukora. Misi yose kuko nta ndi buzima dutunze. Atari ubunyene. None Nelly kutabwaje kuba kwa bibi wawe. Ingorone wegere mikro chawe nawe kweri imiceri yagutwaye. Ndabangiye nyene kumugora nyene umva nyene. Rero urabona ko ubuzima ari 9500 ku munsi urumva ko atari makenya vraiment. Gusa arigiye mukora itasha ziri musi y'icenda. Basi imisi se mu murongo yose hari gihugu arigiye mu nkani zirenze. Cyane twaranka nindagize twaranka zitatu zibiri tugatana nyene tuba turose. Birafana n'inzo bababwiye ati ko izi. Biravana ko hamwe haba hagumye andi horoshe. So reka ndabashimiye nje nzakwatembera ikindi gihe nko kwa kabiri. Gome nta kibazo. Imana bahezagire rero. Na wewe. Bye sister. Murakoze. Nelly bye genduri. Ahubwo je ndagiye kurima. So STV fans speko meze neza je nshaka kubona umuryango wa Nelly ndawubonye nibwo ariko arabihakana. Ntava ngaha atahejeje. Nelly wumvise numva ngaha atahejeje ndugu yangu. Ntava ngaha atahejeje. Turamuri mumurindire umushatsi nawe muzomumwe. Atamaze ntarya. Oya ntarya. Nelly bas today nibibazo. Aho twahamurekeye. Aho twahamu. Je kwa kabiri muganzo zoza dafite cyo dushaka tuzoyaga. Sawa tuzoba turi ngaha. Nzori ngaha. Gutera. Tuhakora hose aha. Bakora. So bakunzi ba STV. Genda ukore mabuja genda ukapana kwiyagaza mu mutwe hafi. Abantu rero mana yanje. Sakunzi ba STV nizere ko mumeze mwaryohewe nako. Imana bahezagire rero. STV, every story matters.